Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri Imboneshakure kure y'Umuhuza TV. Nabahaye ikaze muri aya makuru hagezweho muri iki gitondo cyo kuwa mbere ku itariki ya 21 Myandagaro 2023 turaza kwibanda ku makuru avugwa mu bisata iye bitandukanye cane tukaza kwibanda ku biriko bivugwa cane mu butungane. Hari amajambo umukuru w'igihugu Varisito yashikirije mashasha ku butungane, gusa reka ntangure mbibutsa ko ku wa 11 Ntwarante 2023 i Bujumbura umukuru w'igihugu yashikirije amajambo agira ati imanza z'amaraso zanse guciribwa urubanza muri kahise zishobora kudukurikirana naho hohera imyaka 100 tuzoguma mu njyane dushaka kwihorana. Sayo yashikirije gusa ahubwo yongeye ko agira ati abarundi n'abanyamahanga benshi gushika uno musi ntibarizera ko ubutungane mu Burundi buriho. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ubwiwe. Ibigezweho rero muri iki gitondo n'ubundi yamye avuga ko igisata c'ubutungane harimo ibibazo bikomeye cane, aho rero ubungubu Varisito Ndayishimiye avuga ko yakira buri munsi ibirego birenga 50 vy'abantu barenganijwe n'ubutungane, ndetse no mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 2021 ayo majambo akaba yashikirije. Ese vyoba bipfira he? Varisito Ndayishimiye hari ico asaba, ndetse hari n'ingingo yoba yifatiye ubwiwe. Ikarusi mu minsi iheze yarahashitse, ariko ubungubu noneho indongozi zaho zoba zigiye gukomererwa. Varisito Ndayishimiye avuga ko agiye gusubiriyayo kandi hadaheze amezi menshi avuyeyo. Byose turaza kubigaruka ko kuri ayo avugwa cane mu butungane. Sivyo gusa ahubwo ngo burya ivyuma bitatu vyaho hambere hamwe mu Ruyigi biracatangwa. Ivyo vyuma bivugwa nakabahasha gahabwa abantu batatu imico y'ikirundi yategekanirije kukagabana iyo habaye ubugeni. Iyo nkuru nayo turaza kuyigaruka ko ku buryo burambuye. Sayo gusa twabateguriye, ahubwo hari n'ibindi muza gukurikira bivugwa mu bindi bisata bitandukanye. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abonner ni butari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndagusaba kugira ngo ivyo tugiye kuvugaho vyose ntuze kubicikwa. Mu kwezi k'umunani mwaka 2021 umukuru w'igihugu yagize ati ibirego vy'abanyagihugu birenga 1000 ngo nivyo yoba yari yakira ku munsi. Varisito Ndayishimiye rero barashimangiye ko bene ibirego batarira busema kandi ko batuntuye. Perezida Ndayishimiye yabishikirije mu ihuriro ry'abajejwe igisata c'ubutungane mu Burundi. Umukuru w'igihugu yavuze ko ababazwa nuko atabanyamitahe b'abanyamahanga bakizana imitahe yabo mu Burundi kubera ko barenganywa n'abacamanza. Bamwe mu bacamanza bavuze ko ari bamwe mu bategetsi babinjirira mu kazi bigatuma baca imanza uko utariko. Ubu rero Varisito Ndayishimiye avuga ko n'ubundi yakira ibindi birego bitari musi ya 50 by'abantu barenganijwe n'ubutungane. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye rero akagabisha abacamanza baza baraca izangonda ngonde hamwe n'abanka gushira mu ngiro imanza ziba zaciwe ko bagiye gufatirwa ibihano. Ivyo Perezida Varisito Ndayishimiye yabishikirije mu gihe ngo buri munsi yakibirego birenga 50 by'abantu barenganijwe n'ubutungane, kamenyesha kagiye gusubira kugendera intara ya Karusi kugira yirabire ko imanza zanse gushirwa mu ngiro zagiye mu ngiro canke yifatira ingingo nk'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rero akaba yaragiye yumvikana avuga amajambo akomeye cane ku bacamanza, bako umucamanza atabwo kagera, ndetse ko kumubata ari ubucangera ahubwo ari umuhamagaro wo gutunganiriza bose. Aho yagize ati igihe cyose abacamanza bazibonamwo abahutu n'abatutsi ubucamanza ntibuzopfa bukize, nimwibonamo intara ubucamanza buzoba bugipfuye. Umukuru w'igihugu rero yabivuze mu gihe ari imbere y'urwego rw'ubutungane bamwifuriza umwaka mwiza mushasha
umukuru w'igihugu rero nk'uko ico gikorwa n'ubundi ari ngaruka mwaka. Varisito Ndayishimiye rero abaza ko hari uwo barumva ngo kugira atunganye igihugu ategerezwa kuronka amahera, kubwiwe ngo aba ari umucangiro kuko gukora neza bitarinda kuba uhembwa neza, ngo agahembo kava mu bikorwa uba ubagiriye abarundi bose. Ivyo rero ni vyashikirijwe Umvikana ko Varisito Ndayishimiye mu byo yiyemeje arimo kunagura ubutunzi bw'Uburundi ndetse n'ibirabana n'ubutungane nk'uko no majambo yiwe ubwiwe yoba yarabishikirije. No mu gihe rero aya majambo yasubiyemo kenshi no mu gihe yaravuye mu gihugu c'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa aho yari yarafashe ingendo z'akazi. Mu kuganuka rero akaba yarabigarutse ko. Reka inkuru yacu ya kabiri tuyivuge turabiye ku mico n'akaranga by'u Burundi. Ngo burya ngo ivyuma bitatu vyaho hambere hamwe hamwe mu Ruyigi biracatangwa. Ivyo vyuma rero bivugwa nakabahasha gahabwa abantu batatu. Imico y'ikirundi yategekanirije kugabana iyo habaye ubugeni. Rero ngo hari icuma ca musaza wa muntu. Ico ni cambere tugiye kuvuga ko ibi ngo biba hageze gutwikurura baraheza bagakora nk'intwarara canke inkerebutsi bakamukura igitambara abafise ku mutwe bakakibika ku buryo ngo abahagarikizi murantunge ku buryo ngo abahagarikizi ntibemera ko bibaye kigenda ahi ibahasha rya mbere riba aritanzwe. Ica kabiri ikindi cuma kivugwa ni ca inasenge ubwo w'umukenyezi mushasha, uwo nawe gahengera abageni bagiye kuryama maze agaherekeza umusengezana canke umukobwa, ariko rero ngo urarindira ko akinjura mu cumba c'abageni ukabihebura, ahubwo ukaguma yatimbiye aho hari umusengeneza wiwe. Naho nyene abahagarikizi basubira kurya akara umugabo ngo akore yatange kandi kabahasha. Ica gatatu rero ngo icuma c'ubwanyuma ni ca nyina w'umukenyezi ngo iki naco gitangwa bukeye. Abahagarikizi w'umukenyezi mushasha akaba ari we agishikiriza nyina w'umukobwa, bikaba n'ikimenyetso ko umukwe yishimiye urugo. Bamwe mu baherutse gushinga izaba ariko basigura ko bituma nyene gushinga urugo asigara agaragara kuko ivyo vyuma bidatwara munsi y'ibihumbi 30 kandi kumbure ariyo ashobora kuba asigaye. Ese aho muherereye ivyo vyuma biracatangwa? Gira ico ushikirije. Makuru nkuko vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu, imiryango y'abatwa bose ngitegerezwa guhabwa matongo yo kurimamwo. Mukuru w'igihugu rero ku wa gatanu yarabishikirije igihe Burundi bwahimbaza umunsi mukuru w'abasangwa butaka. Ibirori vyabereye mu ntara ya Ruyigi. Varisito Ndayishimiye akabona ko ata muntu n'umwe akwiye kubaho atagira itongo. Bindi bigezweho iki gitondo ku munsi w'ejo niho Pacifique rinahazwe n'ubundi asanzwe abandanya gushira habona itagenda muneza ndetse akavugaruka no ku gatika kazina muntu. Yavuze ku nkuru nyinshi zagize akamaro muri yindwi twaragiye duheraheje. Cambere ngo n'umunyeshuri yadutabaje ngo ntazosubira kubura indaro. Inyuma y'inkuru rero yasangije abamukurikira ku rubuga rwe rwa Facebook ivuga umunyeshuri akaminuza arara mwibarabara. Hari abamwandikiye bifuza kumuha indaro, ngo yari nabavuze ko bifuza kumushigikira kugira ashobore kuriha amafaranga y'ishure. Navuze ko ashaka kuzomuha umutahe ahejeje ishure. Kuva rero abandikiye yarasubira ku murongo, kumbure yabuze utumiga yasibira kuboneka ngo azoca bamuhuza n'abifuza kumufasha. Hari n'abandi batatu rero batabarijwe muri ndwi babonetse n'abatamakazi na Mabubwe Generose na Sylvine Savyimana bari bazimiye barasubiriye kuboneka. Innocent Niyongabo kumutakura nawe nyene yarasubiriye kuboneka, atashera kubiswe ari kiruruma ariko atavuga iyo yakubitiwe. Abantu baribuka ko yari yabuzwe irengero mu ntango y'indwi yitavye umuntu yamuhamagaye kuri telefone. Banyurujwe rero muri ndwi mutabarije hari uwo batararonka gakuru ke ni Desire Manirambona yanyurujwe mu Kayanza, muze bakavuga ko yari asanzwe yari imbonera kure kandi akorana aniperereza. Mugambi menyekana waratumye bamwe mu mbonera kure bahindura ivyumviro ku bijanye n'urubuga. Ni imbonera kure uzamwandike zivuga ingene zahora zanka amakuru caka urubuga rwiwe, none zanditse zivuga ko zasanze zarihenze zimaze kubona urubuga rwemera kumenyekanisha ibikorwa vy'ugwaruka ku buntu. Umwe muri bo ngo yaranditse ati
ndagize mwaramutse mwiza w'abagukurikirana ku rubuga rwawe. Jewe ndi umucuruza umwanya wose ntafise abakiriya mba ndiko nsoma inkuru zawe, gusa ndabitanguye vuba kuko kera numvise n'ukuvuze numva umengo n'umwansi w'igihugu cacu, kuko ikintu cose kitaba iciza ukivuze umengo mbona ko ni vyiza twebwe tuba mu Burundi tubona umuvyeyi w'u Burundi akoranye n'icubahiro Varisito Ndayishimiye. Ariko kuva aho ntanguye gukurikirana nasanze nawe uri w'akamaro, ubuho na twebwe ducuruza, kuko natwe numvise usigaye dufasha kumenyekanisha ivyo dukora, na burya nasanze ukurikiranwa n'abantu benshi cane. Urabandanya gutyo ngo dufashe twebwe ugaruka, mara niyo izoguhemba mugire ibihe vyiza. Hari ubutumwa rero nk'ubwo bwinshi cane Pacifique yavuga ko yakiriye, nka bose bashima bandika bamwandikira mwibanga ko gutinya ingaruka vyo bagira ko. Hari inkuru rero ku rwimo rwa Ntenga Marangara nayo yakunzwe n'abakiri bato, ngo ari benshi rero mu bakiri bato bamwandiki bavuga ko inkuru ku bwicaye bwa Ntenga Marangara ubwo mu 1988 yabuguruye amaso. Benshi rero baramwandikiye ko bahora bavyumva batazi vyabaye, kandi bavuze ko yabafashije kubona ibinyoma bahora bigishwa. Ni benshi bavuze bati burya ibinyoma kenshi vyigishirizwa mu kinyegero, aho ataho beshuza, ariko kivugiwe ku mugaragaro n'uwo beshuza boca bamuvuguruza. Unaronse ubutumwa bwa bamwe rero mu barokotse bavuga ko banezerewe no kubona ivyabo bivuzwe. Nivyo rero Pacifique ari nahazwe yasozereye indwi yandika avuga ko ari inkuru zitandukanye yoba yarashikirije mu ndwi iheze zakozwe n'abantu batandukanye. Ariko niko dusozereye aya makuru, ntuze gucikwa n'ibindi vyose tuza gushikiriza. Ndagusaba rero kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abonner ni utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikirize. Ndagusaba rero kugira ngo uyu munsi wose ntuze gucikwa n'inkuru zitandukanye ivyo tugenda tubatohoreza mu bisata bigiye bitandukanye, vuga mu bategetsi, bivuga cyane ko mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru. Ivyo byose urabikurikira kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Imana ibahezagire.